Nyini cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Varisito Ndayishimiye ahejeje kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta muri Afrika. Inama yariko yiga ivyegeranyo vyakozwe ku bihugu bitandukanye bitandatu bimaze guca mu ngorane zo gutembagazwa ubutegetsi. Ivyo bihugu bitandatu navyo bikaba ari ubwami bwa Lesotho, Republika ya Sierra Leone, Republika ya Guinée, Republika ya Comores, Republika ya Sudan be na Republika ya Chad. Muri iyo nama nyene icubahiro yarongoye ibiganiro cane vyari bishimikiye kurabira hamwe icegeranyo cakorewe igihugu ca Republika ya Guinée, nayo imaze guca incuro nyinshi muri ivyo bibazo aho hatembagazwa ubutegetsi. Yagarutse rero ku nkomoko zikomakomeye zituma ivyo bibazo vyibonekeza muri Afrika. Ikibazo nyamukuru akaba ari ubukene, aho kenshi abene igihugu canke abantu batahura yuko gushikira ubutegetsi bisigura gushikira amaronko, ugasanga itunga rusangi aho ryo sangiwe n'abene igihugu bose garutse ku kagwi k'abantu bake canke ku basanzwe barongoye ivyo bihugu. Nyiri cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yagarutse kandi ku bikorwa bikomakomeye bimaze gukorwa mu Burundi kugira ngo intwaro ibereye iboneke mu Burundi. Aranahamagarira ibindi bihugu byo gutumbereza koko ubutegetsi n'intwaro ku neza y'abene igihugu. Yagarutse rero mu gutsimbataza igisata c'ubutungane, arahamagarira kandi yuko hoba ibiyago hagati y'abari mu mihari canke imigwi itandukanye n'ibiganiro hagati y'abene igihugu bose kugira ngo umutware amenye ico umwene gihugu agona ashobore gukora yisunga ineza y'abene gihugu bose kandi atawukumiriye.